niwamara guheza amashure muri ico gisata wizemwo ntuzoba wumva umenga wotanguza ikintu ciwawe, kandi niwavyiga uzovyiga nk'ibintu bisanzwe kuko si ikintu wahisemo, si ikintu wakunze, si ikintu cari yari novuga ati nka passion yawe. Hari ubuzi, hari amahera, murabibona ivyo dukunda kuvuga. Rero nico gituma nukuri ico kintu kiratera intambamye idasanzwe kugwaruka rwa kino gihe, ukungene bashobora gutora igisata bakurikiye abagenzi. Aho rero niwaheza mugenzi wanje, niwaheza ishure bizokugora kuronka akazi. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muriko muraba ino video, ndabaramukije nayo ndabakumbuye cane, ndabaha akaze no mu kiganiro tubivugeko gica ku marezo sociaux ya Morning Burundi, ikiganiro mukunda, ikiganiro dukunda, ikiganiro ciza cane kandi kitwigisha vyinshi. Uyu munsi rero ndaje, murabona ko sama yatanguye, turashushe, dufise ibintu vyinshi vyo kuvuga, dufise ibintu vyinshi vyo kubashikiriza. Mugumane natwe, mudukurikirane ku ma platform atandukanye ya Morning Burundi kugira ngo mubandanye mudukurikirana. Uyu munsi rero nje na sujet ikomeye cane ku ba jeune, apana ku ba jeune gusa, kuri twese kuko twese biraturaba. Ati iyo sujet ni yahe? Iyo sujet ivuga ati, iyo sujet niyo akazi ku ba jeune. Akazi ku ba jeune, mvuze akazi ku ba jeune ni ikintu kininiya cane, mushobora kwibaza ibibazo vyinshi, ariko murabona ko muri kino gihe tugezemwo aba jeune baraheza amashure ntibashoke baronka ubuzi. Murabibona mu kibano, mu miryango, ntivyoroshe. Ico rero igituma nashimye kuvuga kuri ino sujet ni kubera ko hariyo benshi mbona umenga twaganiriye bakambwira ati urabona muri kino gihe biragoye kuronka akazi. Naye naciye niyumvira ati reka tuzobivuge ko muri ca kiganiro cacu, hama twumve ico abantu babivuga ko nabo. Kumbura ushobora kuba ufise intererano, kumbura ushobora kuba ufise ico wobivuga ko na wewe, ntuzohengeshanye kutubwira muri commentaire uko uvyumva. Twagiye rero muri kino gihe aba jeune turabona ko baheza amashure, haba secondaire haba université, bakarondera ico bakora hama bakakibura. Iyo ni intambamye ku gihugu, ni intambamye ku miryango, ni intambamye kuri twese. Ariko rero reka tugaruke ku ba jeune avant yuko tuja mu bindi vyose. Umujene urashobora kuba wize nk'akarorero igisata cari cose, ukiga informatique, ukiga soins infirmiers, ukiga vyinshi murabibona birya byose twiga, ugaca usanga ico kintu waracize mugabo si ikintu wari ukunda, si ikintu wari wumva umenga woja kwiga, ahubwo ni umugenzi wawe yakubwiye ati ngo sha tuje kwiga ibi. Cyangwa usanga wakurikiye umugenzi wawe aho yagiye, mu gisata yagiyemwo canke kw'ishure yagiyemwo, ugasanga waramukurikiye. Donc ugaca usanga uri kuriga ivyo bintu mugabo si ivy'iwawe réellement. Aho rero hari ikibazo, kuko niwaheza amashure, niwamara guheza amashure muri ico gisata wizemwo ntuzoba wumva umenga wotanguza ikintu ciwawe, kandi niwavyiga uzovyiga nk'ibintu bisanzwe kuko si ikintu wahisemo, si ikintu wakunze, si ikintu cari yari novuga ati nka passion yawe. Ntiyari passion yawe mugabo wacize kubera ko wakurikiye umugenzi, wakurikiye ngo muri kino gisata, muri kino gihe hari ubuzi, hari amahera. Murabibona ivyo dukunda kuvuga. Rero nico gituma nukuri ico kintu kiratera intambamye idasanzwe kugwaruka rwa kino gihe, ukungene bashobora gutora igisata bakurikiye abagenzi. Aho rero niwaheza mugenzi wanje, niwaheza ishure bizokugora kuronka akazi, kubera ko si ikintu wari ukunda, si ikintu ufisemwo na experience nyinshi, canke si ikintu wumva umenga baguhaye akazi wogikora ugikunze, wogikora kubera amahera, ushaka kuronka amahera. Ego twese turashaka amahera, mugabo biratandukanye naho uriko urakora ikintu ugikunze. Rero avant yuko tuja mu bindi vyose, ugwaruka umujene uriko urankurikira, canke wowe naho utobura umujene mugabo twese turiga, hari abiga bakuze, hari abiga bararongowe canke bararongoye. Ariko ikintu ushaka kubasaba nukuri mu kubanza gufata guhitamo igisata muzokwiga muri université cane, banza ubaze umutima wawe, urabe ivyo ushoboye.
urabe ego nimba ushobora kubaza bagenzi bawe babaze ati je mubona ashoboye iki nibihe mubona ashoboye gusumbya ibindi hama nawe wiyigeko uraba ati mbega jewe nicahe noshobora kwiga sibyo kubera ko niwafata izo ngingo canke niwabikora uko bizokorohera kuronka akazi nyuma ati none abiga ibyo bakunda nabo kubera iki bataronka akazi tubijeko navyo nyene urashobora kuba warize ikintu ukunda kandi wumva vraiment ko ushoboye kandi wumva ko uzogikunda mu gihe uzoronka akazi mugabo hinguheze ishuri sibyo reka dufate akarorero ka informatique ushobora kuba warize informatique canke ushobora kuba warize ibindi bintu byose vyerekeye ubuhinga ibintu byo gufatanya ibintu tureke n'ibyo by'ubuganga tubishire ku ruhande ugaca usanga ivyo bintu uravyize kandi urafise warahejeje amashuri kandi urumva ko ufise ubumenyi muri ivyo bintu mugabo rero ikibazo kica kihaba n'ikimwe wewe uja muhira n'abavyeyi bakaba bazi ko wahereje amashure bakavuga ati umwana wacu reka tubaze aba oncle tubaze babanyi tubaze bande bashobora kumuha akazi turabe ko araho twomusabira akazi nawe ico ukora tuvuga ati les vacances commencent koheja muhira ni kuryama ukavyuka n'icayi cyangwa ukaja kuri televiziyo kuja kuri telefone ni byinshi ariko ico naye shaka kubwira wowe mujone uri kurandara nimba waraheje amashuri utararonka akazi muri ico gisata wigiyemo muri ivyo bintu wize utararonka akazi nukuri ico no gusaba tanguragira ubushakashatsi mu bindi bintu ego ushobora kuba wize informatique mugabo urashobora kugira aya matelefone dufise harimo ibintu byinshi urashobora kuja kuri YouTube kiga ibintu byinshi urashobora kuja Instagram henshi hari ibintu byinshi ushobora kwiga none ufashe umwanya iyo temps libre ufise ugafata ukiga naho yoba ari nk'ikintu kimwe ukavuga ati nzofata 2 heures par jour amasaha 2 ku munsi niga ico kintu nivyo guha karusho kurusha aho kwicara ukaraba televiziyo hama ukaraba amakomedi ukaguma uscoringa kuri Instagram canke kuri Facebook ukaguma nyene uraba ivyo abandi bariko barakora alors que nawe uzi ko atacu ufise uri kurakora ico rero ntumire umujoni wese ahejeje ishure atararonka akazi iga tumenyere kwiga nk'abajene ikintu gishasha apana kuvuga ngo je nzomenya kimwe nzomenya fata ufise temps libre ufise umwanya fata wiga ikintu cyo cyose uri umuhungu canke uri umukobwa ibintu byinshi bihari byo kwiga kandi biroroshe muri kino gihe tugezemwe amatelefone yarabaye menshi ufise telefone urashobora kwiga ikintu kandi ukakimenya sivyo none ugaca usanga uragiye gusaba stage professionnel ahantu ati jewe ni mu stage hari ikintu nize shaka kubibandaniriza ndabe ko nakimenya nukuri n'ahantu hake bazokwima iyo stage mu gihe bazobona ko ufise iyo nzara n'inyota yo kwiga ivyo bintu canke yo gukora ivyo bintu niwamara kugenda aho hantu ukava muri iyo zone de confort yawe ukava aho hantu muhira uvuga ati ngo ni mpaka ndindire ngo akazi ngo mama ngo hari umu oncle yamubwiye ko azonsaba diplome yanje nje kudepoza hari ahantu ndindiriye uwo mwanya ukirindiriye buriga ni ibintu byinshi bihari byo kwiga kandi muje ntitugaye akazi kubera muri kino gihe turafise ukuntu tugaye akazi ngo bigeje ntavyo nokora ngo bontwenga ngo bombona ukundi kuntu ukibagira ko umwe wese n'uruhara umwe wese ni n'ubuzima bwiwe nta numwe azoza kugutwenga ngo nta numwe azoza kuvuga ngo aya mahera yaronse uko mu gihe uzoba waronse amahera oya bazogutwenga mu gihe uzoba uri kurakora muga ni waronka amahera bose bazovuga ati boss ubaho ntibazokwiyumvira ingene waronse ayo mahera nico gituma ndakubwira ko reha kugaya akazi surtout abajene bo ngaha anye Bujumbura turagaya akazi bazovuga ngo wa mwana wa naka ngo asigaye akora bijya bintu
ariko tukibagira ko ubuzima ari ubw'umuntu umwe. Bazogutwenga ubuze amahera, bazogutwenga ubuze amahera ya bus, ubuze amahera y'amayinite, mugabo niwaronka amahera byose ntibazovyiyumvira, ntibazomenya ngo vyaciye aha, ngo vyagenze uko. Ico nari nokubwira mujene uri kurankurikira nukuri, kunda gukora, reha kurabana n'abandi bantu ku ruhande, reha kuraba ngo mbe ngo bariko barambona, ngo mbemere uku. Oya, wewe kora, ugire ihangiro ryawe, urabe ubone kure, kandi niwiteza imbere umenye ko uzowuteza imbere n'igihugu cawe, kandi uzowuteza imbere n'umuryango wawe. Uko nguko rero Burundi buzotera butera imbere, taux de chômage igabanuke, kuko taux de chômage nini iri mu bajene, mu rwaruka ruriko ruraheza amashuri kino gihe. Ego rero nimba uri umujene canke uri uwundi muntu, ushobora kuba uri umupapa canke umumama, utubwire muri commentaire uko uvyumva, kuko ibintu vyabaye vyinshi muri kino gihe. Abajene usanga bari mu kumarigara, abajene usanga bari mu bintu bidafashe. Ego muraronka amahera yo gusohoka, muga ntimwiyumvira ngene muyarondera. Ibyo vyose dukwiye kuvyiga ko tukabiraba nk'abajene. Nico gituma turakwiye gukura amaboko mu mpuzu twese tugakora, tutagaya akazi, kuko kenshi nama mbona iyo umujene avuye ngaha mu Burundi akagenda hanze, ntagaya akazi, avuga ati naka aha anye sinza kuraba ngo nakarambona, kubera ko ntawe uhari. Nobabwira ko no ngaha mwobikora uko nyene, nukuri mwotangara mu misi iri imbere, mwobona mubaye abandi bantu. Ico nobatumira rero, ntimugaye akazi, gwaruka, reka dukore, reka twiyumvire, tugire ivyiyumviro, tugire, nimba dufise aya matelefone, reka twame twiga buri munsi. Ufise akazi, naho ufise akazi utondako, uri umujene muri temps libre yawe, iga ikintu gishasha, uvuga ati hari ikintu namenye, hama ugira amayide, kuko niwazana amayide ngaha mu Burundi, umenye ko yambono kazoza tuzaba tuyishitse ku bwawe. Bavuga ngo n'ugwaruka gubu n'ubwa kazoza, ariko rero tudateguye iyo kazoza uno munsi ntituzobishikako. Mwakoze rero kudukurikirana, nizeye ko ino video canke ino emission yafashije umuntu wese ahari, haba umuvyeyi, haba umujene. Nukuri reka twijukire gukora, reka dukure amaboko mu mpuzu kugira ngo twiteze imbere, kuko iterambere rihera kuri twebwe nyene, sivyo none? Sawa rero, mugire umunsi mwiza, mugire aho mubahwe, mubandanye mudukurikirana kuri Morning Burundi ku ma platform agiye atandukanye, kugira ngo ntimuze murahomba ibiganiro vyacu. Turabakunda cane, ciao.